mwakoze kuriza aka kanya kugira ngo ngire icyo nshikirije naje kuri ibi baje kudushikiriza. Nitwa Leonce Ndakumana, naje nserukira umugambwe Sahwanya Frode. Cyo cyashikanye ngaha uheje kurusha ikiganiro yatubwiye ibintu bitari bike byo gukorwa kugira ayo matora yemirije uko ari atanu ashobora kuba amatora by'akamaro mu gihugu cy'u Burundi. Rero nagomba mbanze abateguye iki kiganiro ndabye uko bacize uko cyitwa rero les élections dans le renforcement de la démocratie et de la stabilité politique. Ahanini urabona ko cerekeye abantu bari muri leta nibo ba mbere, aba kabiri n'abantu bari mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora twimirije ayo yose ariko aravugwa. Aba gatatu n'abanyamigambwe harimo na société civile na media ntibobura mbona bahari. Nagomba mbaze iyo bitatu ya mbere kuri yanayica amatora abari muri leta abari mu migambwe na cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi, abari mu mugwi ujejwe kuyategura no kuyatunganya boba baratura ngaha ko batari ngaha boba ari uruhombo. Icyambere mu gihugu cyaca gikorwa nubwo ikiganiro cyosubirwamo harondewe encadre iyo migwi iri hari bikunda igihugu cy'u Burundi, kuko leta yarigeze gutunganya ikiganiro mu gihugu cyose sinibuka umwaka mugo hari ya 2015 cyari kirongowe n'umusenyi yitwa Justin Manezima yarapfuye. Bavuga yuko injyane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi, ingorane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi zatewe n'amatora ateguwe n'abatunganywa nabi. Ibyo ko ari leta yabigize ko amatora aya matora yimirije iri kuyategura gute iyo yarangare baraza kutubwira ko arategurwa kugira ibyo bintu bize bisubire. Ndio turavuga ko leta bari kubiri ngaha. Icya kabiri ndakibaze wabonye ikiganiro yavuze ati ntibambaze urorero, yavuze ibintu byinshi byiza kandi byofasha. Ati ndimumbaze urorero twaba kuko bazi urorero gute kandi ikiganiro kirebeje ku Burundi ku matora nyene yimirije. Tegeza kutubwira urorero rero nzibano kuko mu gutegura ikiganiro hari ivyo babonye kandi urabi nyene babivuze urabizi nyene byavuzwe urabizi kuko ururimi rwa mbere rubise washize muri Kirundi. Icya gatatu novuga ni ikintu bavuze ku ihangiro ry'amatora n'inkurikizi z'amatora ategurwa agatunganywa nabi. Burya nk'uko babivuze amatora yerekeye gutorana imigambi myinshi, imigambi myiza ishobora kugira akamaro uwo ariko aratora, ikagira akamaro umuryango, ikagira akamaro igihugu. Amatora aho ububasha umunyagihugu bwo kwitorera abamurongora cyangwa amuserukira, kandi agacagira n'ububasha iyo bamuserukira cyangwa bamutwara nabi bwo kubabogoza. Amatora atuma umunyagihugu ahindura inzego zitamuserukiye neza. Tubonye batora umukuru w'igihugu bakore neza baramukura amatora ashitse, batora n'abashinga amateka ntibaserukire neza barayikura,
batora mustandard ntibakore neza barabakura, batora kuri mutima barasinzi baraserukiriza ngo batware neza barabakura. Mu bisanzwe niko byategetswe kumera mu ndwara ya demokarasi. Ngacana ingaruka rero ndavuga nti ubwo ibyo birashoboka ubu bunye ngaha mu Burundi n'ubuzi ibyo Honorable yavuze byari bishoboka. Turi ku nzira ibi bya demokarasi kuyistabiliza cyangwa ibya stabilité politique ni urugendo rw'iko dutegereza kwibandanya tukitegurira kandi dushyiramo n'ingufu zikwiye. Twese icyerekeye ko ingurukizi ari iz'amatora ateguwe n'abatunganwa nabi, ibyo turabizi. Nicyo gituma nasaba yuko leta n'abanyamigambwe n'abaserukiye umugwi babimenya kugira ngo amatora atarategurwa neza ntazategurwa nabi ngo abandanye atera ingorane, kuko abantu barajyana bakicwa bakangazwa bagapfungwa, ugasanga imigambwe yasambaguritse hagati y'inzego z'igihugu n'abanyamigambwe, inzego z'igihugu n'abanyagihugu n'inguruza. Ibyo by'itunga bavuga biri mu rwego rw'imigambi ya 2040 niba amategeko aya matora atari karategurirwa mu muco agategurirwa hamwe n'uko ndabibona, ibyo by'2040 no kwibagira bitwagira imana muri 2060 aho twogira imana tukaraturi ngaha turi yobari imana, kuko ntawe uzi ko tuzoshika ibintu uko biva byifashe urati kuri ibintu bagenda. Nicyo gituma rero ngira ngo umwana ni muto kamvuge bikerenyi. Nicyo gituma rero hakwiye kubandanya inyigisho. Izo nyigisho zo kwigisha abari ku butegetsi bakamenya yuko gushikira ubutegetsi ndimo bose ingufu zo gukandamiza abandi. Yishikira ubutegetsi uretse ingufu ahubwo bwo kubafasha kwitunganya, bwo kubafasha kuja hamwe, gufatana mu nda, kubana neza, gukunda igihugu, kugiteza imbere. Nibwo baje bose ngo bose baje kwiguragwana nabo, ukoresha abapolisi, ukoresha abasoda, amafaranga y'igihugu. Uburunsi uburyo kugira ngo usubize hamwe abantu bafatane mu nda, abane neza, bateze imbere igihugu, ubatware neza, nibwo basha uburongozi. Izi nyigisho rero abantu bari ku butegetsi kuva hejuru hasi barazikeneye. Ikambere n'abanyamigambwe. Icya kabiri nabuza abatowe n'abanyagihugu nabo bakigishwa bakamenya ububasha bafise bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Buko ibwirizwa shingiro ububasha abanyagihugu ngiri dufise, abanyagihugu nibo bagomba kubitegetse. Ego mukuru w'igihugu niwe batamutowe. Leta ndiyo baho abashinga amateka ndiyo abakenza amateka ndiyo bamustange ndiyo baho, ariko bamwe bamaze gutorwa bacabisha hejuru y'abanyagihugu. Abanyagihugu batazwigishwa bakamenya ko ari ngombwa y'ubutegetsi. Rero izi nyigisho n'abanyagihugu barazikeneye. Nicyo bituma abanyamigambwe bategerezwa kuba bari ngaha kugira ngo bace ubundi batwigisha byo kubyigisha n'abantu babo mwene inzira zibandanye. Icya gatatu kuri izo nyigisho umugwi wa gatatu n'abanyamigambwe yabivuze cyane cyane yavuze ikintu kijyanye na qualité de l'opposition. Abanyamigambwe nabo bataza kwigisha kugira bamenye ko tumenye ko nakora je n'umunyamugambwe, kugira tumenye ko ushinze umugambwe ushinze kugira ngo ubutegetsi none urushinze ugacuza gusenga bigenda gute. Ushinze umugambwe unakuje kugira uti mbere mugo muri cyane kibaza bashakira cyuja muri umugambwe gifise ni uwo nabwo nzinga tujaye ndocuza mu nzoga kunzira shinga umugambwe w'ufise ubumva ko wiyumvamo ko ugiye uhindura ibintu. Hanya kuri izi nyigisho rero abo bari ku butegetsi n'abo muri opposition uri yavuga ko imbarira kera ubwo nabyumvise kera sinabyumva, bamenye ko bafise uruhara rumwe mu byerekeye ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Abo muri opposition ari wo mu butegetsi
amenye ko bose bafise uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Ikindi abanyagihugu bigishwa burya ntibaramenya neza muri ibi biti intwaro ya demokarasi ko ngo soko ry'ubutegetsi burya batavuye hasi ngo batore bambe soko ry'iterambere batavuye hasi ngo bakore bimbure amakoro aboneke amatakisi aboneke vyogora abantu bambaye amakoti nkara turi imbere vyotugora kuko amahera yose dukoresha najya y'abanyagihugu ava mu makoro abanyagihugu badakoze nta gashoboka kuko nta muntu wibwira mu rwego ngo niwe yimbura amahera umukuru w'igihugu yimbura amahera abashinga amateka ntibimbura amahera abashikiranganje ntibimbura amahera abanyamigambwe ntibimbura amahera ahubwo bazi abo bose bajya ku banyagihugu bakayarya. Umunyagihugu namenye yuko amesuwe iryo terambere yiri kibanza afise agaragizwa shingiro ego umuntu burihabwa utabwiha n'ibyo uhabwa nande umuntu burihabwa n'ibyo abimenye. Icanyuma rero navuga yavuze ibintu bya fraude electorale. Fraude electorale zirabaho ziriho hano ziriho turamaze kubyumva no kubibona kugira turwanye fraude electorale nuko abantu babigishijwe bamwe bose bavuga na cyane cyane abo bajejwe gutegura no gutunganya amatora n'abamandateri bose bavuga amatora y'imigambwe bagacungera neza kurya munsi w'amatora bagataha batahukanye za procedure kuko amabwirizwa y'uko abivuga bateza kubyubahiriza rero ntabwo ari hejuru y'amategeko. Ubushize muri Dore baranze ko batahukana ajya na procedure bo abo bantu babyanga rero bagomba kumenya za leta y'amategeko gutegura no gutunganya amatora nabi bituma hari induru abantu buri procedure bari bivuye aho hacana induru. Ikindi numvise kiri mwibwirizwa rigenga amatora je sinki yasoma n'ubisabwa bari ko atanu ntazosubira kuvuga ibyo ahantu baheje gutorera batoca afatwa gahanwa ibyo byose ni nkomoko y'ubusuma. Wewe uvuze uti amatora Rwanda yateguwe mu muco mu mitegerezo hama ucira nk'abana bari havuye reka batorera nyene n'abatanzanye uwo uza kubibwira nini abantu bajya kuri birondo ko cyangwa kuri cyo gutunganya bateza kumenya ibyahavuye ngo bakamenya bati umugambwe abatowe umugambwe barosaya ibyo bakamenya ushatse kagenda ukiba ariko abantu bakaba babizi ko bibi none ushaka kuyiba hari gicubu uri mu rwego rw'akorana hamwe kuri umusuma kandi umusuma yaje yamapise remoro sinzi ko nabishyize mu kirundi ntatekana na rimwe ushatse kuguma yiba muri Amerika gume yiba zotinda abihene. Rero ibindi ngira ngo ni hara pose tubaza tuvugana n'abandi muri pose mbona ari byinshi ntawe ubivuga byose ngo abimare byinshi ariko ibyokorwa cyane cyane ni inyigisho ku bari mu nzego buri ko mu nzego zohava kandi bavuye nabi kumererwa nabi kugira babimenye abanyamigambwe nabo bigishwe abajejwe mu bujeje gutegura no gucungera no gutegura no gutunganya amatora ibi byose mutwigishije babyigishwe mugarangira bari ngaha baraza kubishika abantu baraza kubishikana tugira amahoro.